Bwami Madrid kuri Estadio Santiago de Bernabeu ku mugoroba ku munsi wa gatandatu ku isaha saa 3 ekipe ya Real Madrid bo bakira ekipe yitwa Villareal les Somalais jaunes bari ko bayakira kuri Estadio Santiago Bernabeu ekipe yitwa Real Madrid fata Villareal gutya kuri Estadio Santiago Bernabeu bihereranya telekamo ekipe yitwa Villareal ibitsindo bigera kuri 3-1 gitsino cha Vini ku munota 47 ku pass ya Kylian Mbappé Vinicius Junior ku munota 69 kuri penalty yarakorewe n'ubundi ariko kandi ku munota 73 Mikautaz aza kwagomba igitsino ku pass ya Pap Game Mikautaz yatsinze igitsino ciza cyane Kylian Mbappé aza kwateka igitsino ku munota 81 ku pass ya Brahim Diaz kipe twara Madrid yatembereje umupira ku bice bigera ku 70% azariza kuba byongera gutora kajisho nyuma yuko muri weekend rangiye bari bariye bitanu kwa Real Metropolitana kwa Atletico de Madrid nyuma yo guca mu gahe gatoya Carré de Champions bakira Kairata bari bagarutse muri weekend ku munsi wa gatandatu batoya kajisho batsana kipe yitwa Villareal 3-1 abasore ba Xabi Alonso ya batoya kajisho ngo bivuze uri kwa ku munsi wa gatandatu twavuga ngo Real Madrid yo bigiye gusubira kuronka uburenganzira bwo gutwenga kuko bari bamazindwi yose bababaye nubwo batsinze Kairata Matsi nibaza ko biriya byari kubibagiza iriya deception bagize imbere equipe twatezwa Madrid gutsinda Kairata Matsi ukayitsinda ibitsindo bitanu ariko naho nyine igice ca mbere urabona ko cabagoye gitsindo kimwe uje mu gice ca kabiri ibitsindo birakorotse nk'imvura bivuze ngo urindira ko equipe itakaza za nguvu zayo yazanye zo gukanira match kugira ngo itsinde uriya rugero twabonye gwa Real Madrid kuri Kairata Matsi ntigwara urugero rwo prove 100% ko equipe yamaze gutuza mu mutwe nyuma ya defeat canke yiteguye ku rugero rwo guhanganira igikombe n'indi migwi yitwa Ikomakomeye ariko uno munsi kuza ugatsinda Villareal cabaye kiba mu bintu biri special umukunzi wa Real Madrid wari we wese yo kwicarana akavuga ati ubu no twenga ubu no kwiruhutsa kuko turonse insinzi imbere y'umugwi mwiza nka Villareal bakinyira mu kibanza ca gatatu Villareal bakinyibona ko ibyaro bisa nkuko byogereranywa ikintu cyo cyari gitandukanije kumburuka avuga ngo Madrid iri imbere gato paraporo ya Villareal ariko imwe yose muciri Villareal ari nziza gusumba uko tuyizi mu gihe Madrid yari mbi paraporo y'ukuntu twategerezwa kuba tuyibona uravye uburyo bari batanguriye izo batsinda ingino zigera kuri 6 bakaza ko banyagwana Atletico Madrid ngino nako ibitsinda bigera kuri 5 mu rukino rw'indwigirando rero munsi bagize droit yo gusubira gutwenga bivanye na adversaire batsinze ariko kandi banasubiye kugaragaza urukino rwiza ku ruhande rwa equipe ya Madrid n'ubwo ari tunengera avuga ngo kote y'ubuhagarikizi twagiye turavugwa n'abagiye batandukanye banashima n'ibinyamakuru ndetse na za Villareal bagize inzandiko bandika barungikira ahantu avuga ngo inzego zibijejwe apart y'ivyo insinzi y'itsinda 3-1 wabonye Vinicius mwiza wabonye Kylian Mbappé akomeje kwitsinda ivyo bitsindo wabonye Arda Güler nkuko novuga ngo no munsi ariko arigaragaza nanabonye bande touche nziza buriya ushobora kuba rimwe muri match tubonye bande touche ya Real Madrid n'ubundi isubira kuza yifitiye confiance uriya Brahim Diaz twamonye umwanya mutariko kuza ukaraba uburyo ariko aragerageza ku dribble ukaraba uburyo yahaye balo Kylian Mbappé igitsindo ca gatatu ukabona ngo confiance basi iratanguye kugaruka no muri aba bakinyi bitwa karaba aba backup muri equipe ya Madrid contrairement nuko vyagira gute nuko vyari mazigi Brahim Diaz yari mazigi yasubira ukaraba Brahim Diaz ukavuga ati uri Brahim Diaz tuzi cyane Rodrigo Goes même chose yari mazigi yasubira ukaraba ibintu mugabo Rodrigo Goes we no kuri match bakiye na equipe ya Kairata Matsi nubundi yinje agaragara ngo ngomba kwerekanisha vujyanje ariko mwerekana ko ndenganye buriya kinje agomba gukrea difference rero mfashe ama point yose nkaraba adversaire nkaraba uburyo nabonye abakinyi ba Real Madrid urukino bakinye muri rusangi mudu yari isa ni iri muri vestiaire n'ivyavuzwe n'inyuma y'urukino nyuma yo kuronka ino resultat basubiye gutora kajisho batwenze kandi nikimo mu bintu byo gushima cyane ku ruhande rwa Xabi Alonso novuga ngo polemique zagabanutse gato sinzi yananigwa kwikura imbere ya Villareal uko byari kuba nyuma y'uko yari kuba yatsinzwe na equipe ya Atletico ibaze kura 3 point inkino zibiri zikurikirana wari uwejeje kugira match 6 zizwa ko zikurikirana utsinda nizi polemique umugabo yitwa Arne Slot ari mu kwa equipe ya Liverpool erezma weko influence yitangaza makuru kuri no migwi uburyo yatsinzwe bagira kwa Madrid atariyo bagira kwa Liverpool sino
iriya situation urimo wewe kwa Liverpool uyibaye muri kwa Real Madrid bunyene itabaza byinshi yajyamaze kwandika ko baguseze gira amahoro baba batangiye guhamagara muri gira amahoro kubera ko namuzi jewe ndaraba influence equipe cyambere equipe isiguye iki umumenyereza yihawe afise profile ngana gute mbega profile nto nyizo kuvugira ngo baguhaye equipe gusumba no uno muzi equipe nka Real Madrid je ko bwanje Xabi Alonso ariko na convaincre abantu mugaje sindaba convaincre ico naraye mbonye gogo coco mu rukino bakinye na Villareal erega kugira uzobe convaincre biragoye bivanye n'ico Real Madrid isanzwe ya niho hantu ndiko ndakubarira bivanye n'ico Madrid isobanuye biragoye kugira nzobe convaincre n'ugwego rw'umugabo witwa Alonso iyo merita gutsinda uriko yitsinda mugabo hahandi uhura n'ibigatanya witwara gute ivyo byose bigomba kutubwira ngo tugomba kuronka ibipimo ku mugabo witwa Alonso buri munsi ku munsi mugabo je ndavye rukino bakinye na Villareal je vi umugabo nka Vini wa wundi mwiza muri 2022 afata equipe ya diverse ukamenya ngo Mbappe yonsinde gitsinda mugabo Vini arahari kugira nkoze cyagomba anshenge anyirukane antangire kwiyo mipira ansinde aprovoka amakosa yose ashoboka niwe Vini nabonye mu rukino rwa Villareal Mbappe naho ukamenya ngo Mbappe mu itsinda uwo Mbappe niyo Vini yaca mwiza rero ko abantu bamwiteze Vini Mbappe nta kibuza cyo kwatogutsinda igitsindo wanabonye umugabo witwa Kylian Mbappe ivyanaje no kunyohera imer iri hagati y'aba basore Vini namaze gusanta ko Mbappe ari umukinyi mukuru kandi na Mbappe amaze gusanta ko ubwiza bwe bushaka Vini ariko ongonde tubigaruke ko ivyo ko nibaza ko rimwe mu nkuru yagaragaye uguza cyane kwa Kylian ndetse n'umugabo witwa Vyiza Junior nibaza ko arimo mu nkuru zagaragaye mu rukino ku munsi wa gatandatu equipe yitwa Real Madrid yatsinda mu Villareal reka mugabo tubigaruke ko tumaze kuba duca mu isaha duhabwa na Bubet irabamenyesha isaha ni isaha 2 z'ijoro menya urugero rw'amahirwe yawe uciye kuri wezi3 akaburungu Bubet akaburungu BI Bubet utsinze uraronka yego nivyo utsinze uraronka muri Bubet birumvikana ko gomba gufyonda West atakaburungu Bubet akaburungu BI maze gashobora kuba wogenda utigera ku nkino zigiye zitandukanye uciye muri Bubet urubuga rwambere mu bijanye no gutigirana mu gihugu cyacu Burundi nta handi atari muri Bubet ubwo rero uca kuri Google Chrome kanika West atakaburungu Bubet akaburungu BI ugashobora kuba wotigera ku nkino zigiye zitandukanye